Turabaramukije abakunzi b'Ikimamara TV aho muherereye hose, turizera ko mumeze neza nkuko natwe mubibona tumeze neza. Nkuko musanzwe mumenyereye mu Ikimamara TV dusanzwe tugendera abantu benshi ahantu henshi mu bafise impano zitandukanye. Uno munsi twaramutse tugendera kwa Kijaja Patisserie muri Kamenge Business House. Tugiye kuraba ibikorwa byaho uko bakora, kumbure banatwemereye turaza kuganira muri bimwe mu byo bakora. Hari benshi bumva Kamenge Business House batazi aho itumbereye, ni ikizu kinini kiri hagati ya 12-13 muri Teza. Hakorera ibikorwa byinshi mu bisanzwe mugabo uno munsi twaba dutumbereye umuryango wa Kijaja Patisserie. Turabaha ikaze chez Kijaja Patisserie, tugiye kuraba ibikorwa byaho uko bakora, ama service batanga. Nkuko mwese mubibona turahageze. Hari tuhatemberereye none tuhasanze abashitsi, sinzi ko bodushira ku mange bakatubwira abashitsi abari bo n'ikibagenza carico. Turabaramukije kwanza. Amahoro cyane. Mumeze neza? Yego turashima Imana n'ukuri. Tuhejeje gusanga mufise abashitsi ngaha, moduha umuco mukatubwira abashitsi abari bo. Abashitsi n'abashitsi biteka, n'abashitsi basanzwe bazwi cyane kandi n'abashitsi beza. Bo numwe mu bakobwa bashoboye gutorwa muri Miss Kayanza, niwe yashoboye gutwara umudari wa MissPopulaire, niwe yari yaramutse aje atugendera. Bivanye n'ivyo yari yashikirije ku mbuga ziwe, byarabonetse yuko abamaze kugera aho bageze canke abafise urya mutima wo kumva yuko Uburundi bwoshishikara gufashanya, niho twaciye tumuhamagaza kubera turabe ko imwe mu migambi yiwe yoba afise ko hariho na kimwe dukenya twomuterera. Rero yarumvise akamo aratwitaba, nubu rero twariko turayaga. Mu mugambi wiwe narakunze cyane ko yibutse aho yavuye canke aho asanzwe arangurira bimwe mu bikorwa vyiwe canke aho abamutoye, kuko ni benshi batorwa hama bagatwara irya 6 bakibagira bagasinzira. Ariko wene yaravuze ati muri bike naronse sishobora kubifungura vyose, reka ndondere ndabicemo kubiri, mfate bikenya ndabitware ruguru aho bene wacu basaza banje badabo babari, dufashanye ku gasabuni n'akandi. Rero na general umvise ko ico cyumvira ari ciza, cyashima yuko no muhamagaza kubera na jengira ico ngoze nk'umuntu akunda ibintu biba biri organize n'abarundi biwacu. Nanje ndashaka kumutera iteka kuko twayaze, numvise ivyiyumviro ari vyinshi kuba mujeje nawe n'ubwiwe, numvise yuko afise ivyumviro bimurikira benshi. No kuri namukeje no mu mwaka uza nivyashoboka azoronka ayo mahirwe aserukira ahubwo n'abandi, bigazoshoboka no mu gihugu azoduserukire kuko nasanze ari umukobwa aciye ubwenge cyane, nukuri aragahoruko. Rero niyo nama twari tuvuyemo, niyo mpamvu wabasanze ngaha muri Kijaja Patisserie Company, aho dusanzwe turangurira ibikorwa vy'amagato yaraje kugira. Ego nico Kijaja Patisserie dusanzwe tukumenyereye kukubona mu gufasha abantu kenshi. Hari inyungu wowe ubikura? Ego jewe igituma nkunda gufasha se kindi nzokoma ndakibabwira. Bo Kijaja si hinguriro ryo gufasha abantu, oya, Kijaja ni umwe akunda iterambere. Ni ruri mu rungano rutazwi cyane mu nzego ziri hejuru cyane, ariko ni umwe mu bantu akunda iterambere. Kijaja inyungu noba ndabibonamo nta nyungu yariyo yose, atari uko nkunda Burundi nabi wacu, nta nyungu yariyo yose, ahubwo nkunda uwo dushobora
gufatanya urugendo kuko jenda umujene urabona nyene icubahiro yaravuze ati bajene ni mwebwe nkomezi ziwacu c'est-à-dire twebwe nyene subi nararonse inkomezi biciye mu rungano rwanje aho igihe nari nkihaguruka najewe uno munsi ndashaka kuba inkomezi kuri bamwe bagihaguruka kuri bamwe bafise indoto nabone bazoshike kure rero niyo nyungu yanje nta gafaranga ndabikuramo naki ahubwo ni wa mutima nyene wo kumva eske urya arakeneye gufasha ego harako mu vyo mfise harako no mufasha nkamufasha nico muri bike turangura nama niyumvira gufasha abandi Kijaja Repatisi nakaye kamotera abajene nkatwe bari mu rungano nkatwe kugira ngo ubatera intege kuba bafise imigambi bashobora gushira imbere nabo amaproje yabo hari benshi bafise izo mpano mugabo me bagatinya ni nkakaye kamo batera kugira ngo bareke kugumiza imigambi yabo muhira jewe nshobora kuvuga ati mu gihe cyose bazokoma bari muhira nico gihe nyene bazokoma batinyegeza igihe bazosohoka bavuga ati reka muri bike mfise reka numbere uyu muntu hari ico yomfasha muri bwa neza na yandero twiga kwishura nukuri ndazi bazofashwa na benshi kuko naje niko nakoresheje kubera mfashwe na benshi hama je nshobora guhamagarira n'abandi basanzwe babarongoye mwebwe bagize nibakore baharanira gusa inyungu yabo canke agafaranga ariko bakore baharanira eske jewe bivaye naho ngeze fise umugambi wagute wotuma uwundi ageraho ngeze ico mfise umugambi wagute wotuma ngaragara mu rutu naturiya ndiko ndafasha abantu apana gusa kubwo kubaka izina ariko kubwo kumva hari ikintu kiko kirakogwa kubera entertainment turimwo iduge cyane murakoze cyane murakoze kandi kuba mwatiyumviriye burya jewe sinzi ko jewe burya sinabamenye cyane ariko nta kibazo cyo twabonye umutugwako babaye bashitse yego nukuri Ikimamara TV niyo yakugendewe no munsi biraboneka ko mwama mudukurikirana nuko Ikimamara TV iri mu mateleviziyo ariko mu bimenyesha makuru biriko biratera iteka abantu bamwe tutorinda kuvuga amazina kandi bateye iteka benshi bafashije benshi nubabwira ati mwubahwe cyane kandi bantu mukurikirana bano bantu mushishikare kubateza imbere mu kubaha amasubscribe yanyu mu kubafollowinga no gupartage ibintu by'iwabo kuko bitakugiriye akamaro wewe uzosanga hari ubundi bimugiriye nk'ubu mumenye Kijaja mutari munsi murakoze murakoze cyane katubashimire ego hari benshi bumva izina Kijaja ugasanga birabacanga ntibazi ahantu akorera canke ugasanga adresse zirabagora nagira ndakusabe umenyeshe bamwe benshi kuko ndazurukurikiranwa na benshi mugabo hariho abatagushikira kubera kutamenya twagomba tugusaba babwira adresse y'ahantu ukorera ahantu dusanzwe dukorera muri make kwanza jewe nitwa Kijaja mu mavyeyi nahawe n'abavyeyi ni Jean-Jacques Bizimana Jean-Jacques niryo ryavuye mu Kijaja no kubera na rukundo nari munini muravyumva hama Kijaja lo pâtissier n'umwuga nsanzwe nkora niwo nakaze kamaye iryo zina Kijaja lo pâtissier cambona ko bibera camshima ko relance uko nyene hama dukorera muri patisserie so gukora amagato me patisserie ni projet nene ngifise nifuza yuko bivaye n'uburyo ukuntu buzogenda bumbaho nzoshishikara kuyiduza mbo patisserie ubu muri uno mwaka dusanzwe dukora amagato dusanzwe turiko turangurira abanyagihugu mu vyerekeye amagato haba ama anniversaire haba ama mariage haba imanza zarizo zose zikeneye igato hari ijambo namambwira ati urubanza rwari rwo rwose rutari muri gato ni nk'uko baba bari muri meeting ni nk'uko baba bari mu nama baba barindiriye yuko haba ikidodo ca nyuma bataye ariko mu gihe bazoshiramo igato ni uko hazoba hari changement izo bizanye changement yaho hantu hazoba haje manifestation niyo mpamvu jewe no mu gihe bamamagara ati Kijaja arabo kuno duterera mu bintu vya filime kubera na gato tegereza kujamo mecha no arayigato kuko ni icituma movement iba rero tusanzwe turangura muri no mwanya ibintu vy'amagato ariko uruganda rw'amagato ariko
turafise projet niniya yo kuba umupatisiye nayo, kuko umupatisiye si ukora amagazo. Dusanzwe dukorera ngaha muri Kamenge Business House hagati ya 12 na 13, niho muzo turongera. Hama akanimero kacu ni 69 390 296. Ako niko kanimero muzoshobora kuturonkako, kandi tuzobakirana yompi. Muhezagirwe na Ikimamara TV. Hama atari muri Kamenge Business House ndafise agence ngaho haruguru munsi yo kwandamama kuri 14, kandi ndavuba turuguruza n'indi agence. Murakoze cyane. Murakoze namwe. Nkuko mubibona turi kwa Kijaja Patricie muri Kamenge Business House. Dusanzeyo MissPopulaire aserukira intara ya Kayanza, umwe mu bigeme batowe ngo aserukira intara ya Kayanza. MissPopulaire turakura mu kije. Nanjye ndabara mu kije cyane. Meze neza Cyane gose. Sa neza. Urakoze. Tuhejeje gusanga muri mu nama na Kijaja Patricie. Aha kwa Kijaja Patricie wahamenye gute? Ni giki kitumye uri ngaha uyu mwanya? Aha kwa Kijaja Patricie ukumye nahamenye nuko yarasanzwe akorana cyane n'Ikimamara Agency, nanje nkabansanzwe ndi muri iyo agence. Mu migambi rero nashyize imbere, akaba yaragize uwashimamwo akumva yofasha yogira icyo afashije, biba ngombwa ko anumako ndaza kugira ngo ashitse icyo yumva yemeye. Mwakanya wumva gute uri kumwe n'umujene nkatwe amaze kumva iterambere ry'abandi bajene, ukaba wicaye ngaho uvuga ati naje kugira mfate mu mugongo niwe yampamagaye? Wumva gute aho wicaye wewe? Nimba meze neza, ndaryohewe kubera ko nimba narapresence umugambi hakaba umuntu yumva ko yanshigikira kandi akumva arashigikiye ivyiyumviro byanje, uko biri kose cyane ntegereza kuba encouragé. Ego kubera ko si bose bafise ubwo bushobozi cyane bafise ivyo botanga, bafise uwo mutima wo kwiyumvira ko bogira ico bafashije mu mugambi fise. Ego hari abajene benshi batinya gushira presenta projet zabo ku mugaragaro, gutinya ko kumbure bosanga badafise babafata mu mugongo, canke gutinya guseruka imbere y'abandi. Nakahe kamo batera we nk'umuntu wamaze kuba uvuga ati jewe ndafise projet izi nizi ndazishize hanze bariko baranshigikira? Iyi ni edition ya Miss Kayanza. Nitwe tumenyereye kenshi tubona MissPopulaire ariko akora ibikorwa nk'ivyo uri kurakora, ariko wewe uri kuratangaza abantu, uri gukora ibikorwa byinshi witanga. Nakahe kabanga uri kurakoresha gatuma wumva wokora cyane kurusha abandi ba MissPopulaire baba barakwitangiye? Wowe umwanya mutoya utowe umaze kutwereka ibikorwa byinshi kandi bitangaza abantu. Nakahe kabanga uri kurakoresha? Wabivuze ni edition ya 11, ariko nanje ku bwanje nico cyanyinspiye gukora, kubera ko edition zaheze ibikorwa byabo ntibyabaye byiza cyane ku buryo twoduza agateka canke tukaduza izina rya evenement ya Miss Kayanza, kuko bamwe bavyibaza ko Miss Kayanza hari ababibaza nabi, ugasanga nk'umuvyeyi avuga ati Miss Kayanza kwijamwo nuguta indero canke nukugirane. Rero kugira ngo tugarure twerekane ko Miss Kayanza ari evenement y'akaranga kandi ifasha mu terambere ry'igihugu canke ry'intara, nico gituma nabaye inspiré gukora cyane. Ego hama ibanga ndiko ndakoresha ntarindi nuko ndi muri management, kabiri kiramfasha kandi kamfasha mu migambi nari mfise, kandi nkabona ko nzotera imbere. Mugabo byose nzobifashwa n'abantu kandi nkabifashwa n'iyo management yanje.
nsubiye inyuma gatoyi warumbajije ku kintu kiko kiranantuma nkora cyane au fait nari fise amaproje imbere yuko nja muri Miss kugira ngo rero ayo maproje nzoyashire mu ngiro nabona ko byomfasha kuja muri Miss infa ntowe nka Miss bikaba byiza kandi kuba narabaye Miss Populaire navyo ni byiza kuko gukundwa n'abantu nama nabivuze ni iteka ahama rero kuri ico warumbajije nari mfise projet na présence ariko iyo projet ko nari présence nari mfise izindi nabikubwiye rero Kijaja le pâtissier mu ma projet na présence yamuryoheye cyangwa iyo yumvise nziza ni projet yo gufasha twumva yuko twege dufise icyo dufungura hariho abakibuze cyangwa twege dufise amagara hariho abandi baryamye mu bitaro hariho abandi bafise ubuzima bumeze nabi cyangwa babuze peut-être amafaranga yo kuriha ibitaro bakaba bariyo mugabo barakize nico rero cyaho novuga cyamuinspire kumva ko yontuma ko akagira icyo afashije muri uwo mugambi kuko ndiko ndabitegura vuba cyane kubashikako abantu bo mu bitaro ego nico gituma yantumye ko nze agira icyo afashije. Miss Populaire Kijaja umwe mwanya aragutumye ko kugira gufate mu mugongo ariko ayo samahirwe y'abajene bose bashoboye kwiyumvira kubona ibintu ku mbuga cyangwa kubona ibintu ku Ikimamara TV akavuga ati iki kintu kiranyenspire kandi ndamuhamagara uyu muntu ndamufasha samahirwe ya bose nakahe kantu wobwira abandi bavyumva hari abavyumva bakumva ko bofasha mugabo ntibashobore kuba bovuga ati reka tubishitse nakahe kamo batera narashimye cyane ukungene Kijaja le pâtissier yaravye mu migambi ifise akagira icyo yofashije akamunotera abantu babonye imigambi ifise bakaba bafise ubushobozi bwo kumva boshiramo ukuboko mugabo ntibabikore nobabwira yuko aho twese tugeze twese Imana yaradushikanyeho kandi n'abatahageze bose kuvuga ngo Imana yarabakuye ku kuboko ifoko tumenya yuko kubaho kwacu kofasha abandi kubaho kuko hariho peut-être abo ubuzima bushobora kwanka kubera ko babuze uburyo peut-être bwo kuja kwa muganga canke ego nico gituma rero ndabasavye ico nobasaba nuko boza barafata mu nda iyi migambi yo gufashanya hariho abantu aho nikora twe nimba dufise aho twikora ifo ko dufasha bajya nabo batafise kuko natwe kugira dushika hari cyadushikanye ego kuko urabizi umutwe umwe niwigira inama abokenera gufasha Miss Populaire bamusanga hehe bamutora gute abokenera kumushigikira nkuko Kijaja bikoze ni gute bo gutora kugira ngo nabo bashobore kuba bo gufata mu mugongo izi projet ndiko ndakora nakubwiye hariho management tuko turafashanya rero uwongira icyafasha cyangwa icyanerera cyangwa ari ivyiyumviro cyangwa mu buryo ego arashobora kuvugana na manager cyangwa CEO w'iyo management aho yo bamfashije kandi cyane reka tugushimire murakoze cyane nawe turi kumwe na CEO Ikimamara Agency tumusanze nawe kwa Kijaja turi kumwe kwa Kijaja Patisi turakuramukije CEO ndabaramukije cyane umeze neza ndashima gose tugusanze turi kumwe kwa Kijaja Patisi wahaje kugira iki bugezwa n'amakishe Kijaja Patisi bon Kijaja n'umugenzi kandi numu entrepreneur w'umujene afite ibintu byinshi akora biri no muri ko biratuma turi kumwe no mwanya rero muri no misi ama projet menshi ko turakora murabizi ko tuka guteka Ikimamara Agency turaronka Miss Populaire muri Miss Kayanza nkuko yagiye kwitoza aserukiye agence twaramushigikiye bishoboka byose tumuronka ari Miss Populaire
rero kubera ko hari abandi barabayeho kera yari edisiyo ya 11 yitojemwo twari twifuze ko habaho impinduka jewe rero nk'imvukira yo mu Kayanza kandi ndi umuje nakunda gukora cyane nabo dukorana bose cyo ihangiro ryacu nuko dukora cyane kandi ibyo tuko turakora bikagera kure twihaye ihangiro yuko uyu mwaka utegeza guhera twazanye impinduka mu bintu byinshi bihora biba bigapfa ubusa kumbere MissPopulaire ni izina rikomeye tushaka kubyereka abandi nimba hari n'ababayeho bataronse ayiko kajyo ko gukora babaye victime yuko tutari bwakanure cyangwa abandi batari bwakanure ariko ubu nibaza yuko ibyo tuko turakora wese arabibona kugeza ubu MissPopulaire amaze kuboneka muri e-home Burundi abonetse muri Kijaja patisserie kandi hari n'imigambi yuko ashobora kuja gusinya amasezerano na Kings Water ya entreprise nayo nyine hingura amazi kandi hari n'abandi bafite andi entreprise babonye ko turakora bifuza yuko dukorana rero icyatuzanye ngaha nuko Kijaja ariko arashigikira bimwe mu bikorwa twari twashize imbere hari ama projet Miss imbere ko agenda kwitoza twari twamupropose projets kazi 3 hama agenda apresenta imwe muri izo mugabo ntibyakunda ko aba Miss ariko acha MissPopulaire tiraturyoheye cyane kubera ko kuba MissPopulaire ni ikintu cyerekana yuko ibyo twari ko turakora abantu bari ko barabikurikirana kubera ko yamaze kuba populaire deja no kuvuga ko yakundwa n'abantu uko gukundwa kw'abantu natwe rero ntitushaka gupfisha ubusa nkuko abandi byahora bibabako ahubwo niko turiko turagerageza kubyaza umusaruro kugira twereka abandi yuko kuba MissPopulaire benshi bafita nko niwe afite igihembo gitonya mu bandi ba Miss bose babaye ariko ni inyungu kuri twebwe turashobora kukiduza ikaba ikintu kinini bugiye kinshi kivana n'agashiro wagihaye kuri twebwe turi proud cyo yabaye kandi tukibyaza umusaruro ko nyene nico gituma mubona rero turi hano twaje kuganira nawe yari yabonye ama projet amwe turiko turakora avuga ati reka nanje ndabona ko no ushira mu kuboko vuba cyane MissPopulaire aragenda ku bitaro kuramutsa abagwaye hari habo twateguriye utuntu kandi hariho n'indi entreprise nivuga ko ikora ubuyi nayo ishobora kubarungikira ubuyi nkuko na Kings Water yavuze ko nayo ishobora kuduha amazi n'ibindi muri make ashobora gushira mu kuboko kugira ngo icyo gikorwa kinde neza nakaye kamotera abandi bajene bifuza gushigikira ibikorwa byanyu bon nabwo ari MissPopulaire gusa jewe nivyo nama nabwiye abantu bose iyo uri kurakora ikintu gihereremwe n'umutima wawe wose ugishema ingufu zose mu gihe ubuzi neza ko atari ko uri kurakora atari ko udandaza urumogi mu gihe ubuzi ko atari ko uraroga ubona ari ikintu gifisana gishaka gushika shema ingufu zawe zose ugikorera n'umutima wawe wose hama ube ukibemwo twebwe ibi byo mu Ikimamara Agency twabitanguye abantu batabyumva ni ibintu umenga birimwe abajene batazi yo ariko baraje ariko ibintu tuko turakora n'ukuri turabisobanukiwe nukuzana iyindi si nshasha ubu urabona ko isi igeze muri aho abantu bose bashobora kuvugana bari ku isi kwereke tutobibyaza umusaruro twebwe kwereke tukuma twumva ko umenga twa muri bwa buzima abandi babayemwo nimba papa yabaye mu boss yaguze umuduga ariko kubera yoroye inka nyinshi yaremye ahantu hanini ariko uyu munsi wori mahe wewe kugira ibyo byose bize biba menyera kuba ku isi tembera ibunya ubuhinga bwaraje bashobora gutembera isi yose ukoresheje internet bashobora kuraba ukunda abandi bantu mu bindi bihugu babaho bashobora kuraba ibintu ngahe wacu bitarabaho ukabikorerako ku buryo nawe ushobora gukora ikindi kintu gishasha ariko ingorane iri hehe umujene wese araba ko ikibara gikoze nanje nimba wazanye botike ngaha nanje gira botike ejo zibaye zibiri ejo zibaye zitatu bigaca bivu ariko hari ikintu bibagira twebwe Ikimamara Agency bon ni agence de communication nico kintu kinini kirimwo kiruta ibindi mbere gituma naha tugiri tuhageze urabona ko kuba communication tuko turayikora gutya twe cyambere turakora videography turakora amafoto designinga turagira ama evenement bon urabibona muratubona muri sport uratubona mu bitera mu by'imiziki uratubona mu ma publicité y'aba bandi bantu bose ico dukeneye nuko abantu babona ko hariho iyindi si tugezemo dushobora gukora ikintu kitari bwabeho nubwo kiba cyarabaye handi kwisi mugabo hano mu Burundi kiba kitarabaho twagerageza kubyaza umusaruro by'ibindi byose umenga barataye rero sugukangurira abajene gusa bafite ibyo bakora kuri MissPopulaire ahubwo umujene wese ahanari yumve yuko muri we abafise n'ibiburi buri impano imwe kandi iyo mpano natayikoresha icyo yategezwe gukora azoyihomba apfa Kenya kandi n'igihugu kihakenere n'abamukikuje bose usange turiko turondera ikintu tujya kirondera mu mahanga kandi hano mu Burundi twari dufite umuntu ashobora kuba yogikora kubera ko abantu turabanebwe tutarondeza impano z'indani muri twebwe ariko rero nibaza ko abadukurikirana barabona ibyo tuba turakora nta kibi kirimwo uretse ko gusa hari abashobora kudadushigikira
canke ntibavyumve nko twe twashaka ko bavyumva ariko par contre je nahamagarira abantu bose kuturabira kakarorero cye kurabira kwandi bariko barakora nkatwe ubu Kijaja n'umujura urabona n'umujene ariko ariko arakubwira ama entreprise ariko agenda yugurura no kwitanga hari gihe nawe akubwiye sorike we akubwiye yajava biragoye mugabo urabona hanageze umuntu wo gushigikirwa kugira ahubwo agere kure cyane rero abajene bose no kubahaguruka bakaja hamwe n'abandi bagakora ibintu byose bishoboka kugira birondeza impano zibarimwo amakumbure ejo habo hakaba heza ndiko ndaraba uri kurabira kuri MissPopulaire akibitangura ntabwo yabyumva twabaye mu bimwinjizemwo umenga ibintu atumva turamushiramwe izo nguvu baragenda turamushigikira kugera turaduga no mwihiganwa na hose turajayo biratugora ariko turajayo turagwa n'uburyo bwose bushoboka avuyeyo wamenga biraheze menga araruhutse menga sobonye biraheze ariko ntitumwemerera ko bihera twe twakubonye impano turayigusokoramo ko byogenda kose turakugumya iyo mpano tukakwereka buryo ushobora kuyikoresha nibyo nabona MissPopulaire karamenyera kumbure umwaka uzoza guhera hari byinshi twakwezeko ariko tuguma tuzana n'abandi muri agence ntabwo dukunda ko ikintu gikora umuntu umwe canke babiri dushaka yuko abantu bose babishikira umujene wese abe mu buzima bwiwe yategezwa kubamwo ego hari abajene benshi baba bifuza kumbure kuza nabo ngo mubashigikire muri ibi bikorwa muri ko murateza imbere abajene bariko barakora muri ico gihe murabakira bo basanga he bo batora gute mu bisanzwe vyogenda kutagira ngo nabo bashigikirwe n'Ikimamara Agency ku bintu tubona muri ko murakora mushigikira abajene mu mapublicité mu bikorwa bitandukanye bagenda barakora kugira ngo mubashigikire mu busanzwe ibintu byose biroroshe gusa ntitwe tubikomeze ariko urumva baravuga ngo gukora go 24 heures ushobora gukora 24 heures ugakora ugasanga byakunaniye abantu benshi barahomba bakibaza ngo ni mugisha ngo ni iki ariko hari uburyo dukora ikintu ko kitategezwa gukorwa icyambere cyo nakubwira kuja hamwe n'abandi niyo nsinzi ya mbere ituma byose bishoboka rero twebwe kuza aho turi biroroshe ariko uje gukora iki kuko banza umenye icyo uje gukora kubera je hari akantu nize bavuga ngo avant de résoudre chaque fonction il faut d'abord déterminer sa domaine de définition imbere yo gutangura gukora fonction banza umenye domaine de définition ikora koreramo kubera ni watubira ugatora mu wese wategeza gukora muri 10 uratakara nakabuze niho abantu benshi bahombera bakavuga ngo urumva babarotse bagize iki bagasanga byapfuye iki kene waro ni giki nimuje mu Kimamara uje gukora iki je namana atoye abantu batananzi tugahurira mu ntara zitandukanye ndafise amatemonyage mwese no kubwira kabona umuntu ngavuga ati uko biri kose wewe iki ndabona ndakigushizemmo cyo pass kandi bigakunda social media ngambo ndafise amatemonyage umwanya wabyo nzobivuga rero kuza mu Kimamara bisaba iki bisaba kubanza kwitahura ko ari wewe twebwe tuvuganya ati turabona na saa 6 ntabwo tugu telefone mu kuvuga ndashobora kwitaba iyo saa 6 hariho urumva mentality ubanza guheba d'abord changement de mentality ubuzima ukabubamwo uko buri tukubajije ati ubona woza apana kuvuga ngo namaze guhaguruka ngo urumva ngo ndaje vuga ishwati ndacaryamye ngire mbyuke noge hama tumenye nimba uyu mwanya wewe uri kuroga abo ndabe barakora ibindi genda byo kuvuga ngo ndaje amasaha y'abarundi iki gende comportement bisaba ko tubanza guheba kugira dufate ko bishoboka ko tugenda rero ndiko mvuga ko bisaba ko hari ibintu banza guheba ukaba wewe wanyawe abantu bije twama twashwanye nabo dukorana ugasanga bashwanye n'abandi kwera ko batumva cyo ukaza ntuhamara n'indwi zibiri ushobora kuza ugasanga aracafise za mentality zo kumva no cunga kanaka no kora ikintu kwa kanaka no kora ikintu nka wewe uze icoje gukora kandi uje kugikora ariko ndakunda kuvuga amasaha ku mutaga 12 na 12 mwijoro burya umwanya nayo masaha nyene ntasaha ya 25 uzigera ubona ni 24 ntahinde uzigera ubona yongerako rero bisaba umenye buryo ukoresha ayo masaha sike bayakoresha gute ndakaje umwanya ndabure kipera gute bagiye bavuga ngo umwanya watakaye ngo umwanya wagiye ntugarugwa umwanya uragaruka je ndabyemera nimba ariko urakora ku kintu kuri vitesse mu isaha ukora ibintu bibiri urashobora kuvuga ati mwisangira muri ibintu bine wa mwanya wari warataye ukawugarutsa cyangwa ukavuga ngo ikintu ngo nokoze ngo ikintu ariko ngo nzogikoreje
ahubwo kuri kuno munsi tokora kimwe ugakora n'ikindi ugakora n'ikindi kugeza ejo usanga hatagaragara ejo usanga hari ibindi bikenewe gukorwa nta mwanya upfa ubusa tube mu bwo buzima tubebo hama Ikimamara Agency dukora kuri Facebook turakora kuri Instagram Twitter YouTube hose turahari ariko atleta turafise biro ngaha mu Bujumbura mu Kamenge kuri 14 juste haruguru yo kwandama gatonya ubu turafise biro biroroshe bashaka kudusanga aho dukorera hamwe nimero nzazindi nyene ni 69 837 066 nizo nimero je nkoresha haba kuri Facebook haba kuri WhatsApp haba hehe ahantu hose urazisangako bashobora kuza tukavugana ariko ikibazo ufise wumva twoterana kwenda ntacyo no gufasha ahubwo impanire muri woje niyo nkeneye yego hakindi ntacyo no gufasha kirenze ibyo ukora ariko turashobora gufashanya kumbure kantu warubuze kapuzuza kugira ube wewe nanje nkashira kwa kandi kugira bikunde sino nta kindi kirenga kw'ibyo ari udukeneye ni karibu cyane turahari kuganira twaganira n'abantu benshi turakora mu bya football turakora mu bya musique turakora n'aba mama entreprise mu yose turi kumwe n'abantu ni karibu cyane reka tugushimiye urakoze mu journaliste mwiza